akaba yabandi nje yandikirana nabajya bagendana kera canke bahoze bavugana kera mitende muri ico gihe umugore yoba yaragize ibibaza akavuga nti uyu ko atari karamvugisha neza nkaba ndiko ndavugana neza n'uyu uyu tukaba duhuje bikamushikira basi dufate par accident ko byashitse umutima yagize ati reka jenje kwirega ni uza gutuma babarirwa yashaka yari kubihisha yashaka yari kubisha kubera iki none yavuze ati reka mvuge ukuri ndashuhiwe wamenga aredera mubwiye mugenzi ati ntibirakomeye cyane ibintu birakomeye mu Alright, we back again here. Good morning. We're here guys for you from Monday to Friday 6h du matin gushika 9h turi kumwe dushuhirwa na twese turi kumwe tuyaga tubiryosha bikaryoha rero no munsi dufise novuga gutega abasha umunezero ntangere inyuma yo kuva muri mu munsi mukuru w'abarasta tugenda mu munsi mukuru wundi umunezero ntangere wo kwakira umwe mu bantu novuga dusanzwe dukorana hafi cyane atuba hafi tukamuba hafi yes as como islamu na assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi get a mic wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh all right Jaria jaja ça va jana ngana undi Jaria nyine undi muntu nyine iki Jaria nyine tuvyumva ariko biba ni bone ariko karibu cyane Black FM asante sana uhabona gute kare haraka rero utarahashika ahashike vuba cyane sana karibu kweli mirazi ariko doza kajwi kabisa kajwi umengo sikanini gose tuza kajwi nyine mvuge nk'umuntu nyine yashitse iwiwe ngani muhiri wawe ndagerageza okay kumengo urafise ubwoba wasi bigindabira yose usanga birabaho kubera ubwoba birabaho si hano byo bwa mbere nayo tubeshanye bashiri we nawe gishika ngaho cyane ntabwo wari office vuga ate oya uravye nyene biragoye none nkubeshe aho kazi nivyo byemeye ewe karibu Jaria merci sana banyita bashira indundi nakumenya kabisa wamboye we nakenda gutahura kubera big ni big man nanje darembye jana imisosi zirabamyiza wajya biroka mwita njya biroka bashiriya no indundi wapi njya biroka bashiriya no indundi ya mugabo mitende biraza mugabo sinabi sina ya shiranga hadi kandi rero genda kwemeye agenda kwemeye cha sana okay ibintu ngo byashushe none so by the way guys wagasere kiya good morning bashiri tugenda tubwira sije no munsi bemeze gute tuyaga gute tuzaguhurira kuki dusangira kunture ya gute mugume hafi radio yanyu mugume hafi ya telefone kanyu turagura amayinite ngura amayinite ushaka twandikirana duhanahana ivyiyumviro twigishanya ndakwigishaho kanyigisha kuko twaba twivuga imisi yose turinga bwa twigishanye turinga kugira ngo dutahurane nta muhinga ari ngo ubuzima ariko twese dukoreye hamwe twasha gufashanya ugasanga rimwe ejo canke hirya yejo twashitse ku rundi rwego twatuti wow that's nice twavyishimiye cyane kubona yuko twashitse ku rwego rukomeye kubera impanuro twahawe zivuye muri Black FM canke zivuye muri Black Wakers Unisat biso turamabafira mabwindi baririmbe Simplice ni ndimo novuga yuko yisi zina yo day ni ndimo baririmbe Simplice n'umuntu asoza afasha umuziki w'u Burundi cyane yagize mariage wako ari inzo muririmbiye mbawe design we design n'amaze atandukanye na satura mabafira yarari na team yo gang yose Empire Avenue muri yo mariage atara bimeze gute muri CJ wana bashiri nuko mamaze kuvyumva kiganiro ni good morning turi kumwe rero na Biggie kumwe na bashiri hano indundi kandi mamaze kuvyumva na Jaria twamwakiriye mu bwa Black FM nuko rero uyu munsi Biggie dufise ikintu gikomeye cyane okay gikomeye cyane ambabaje hariho umuntu yandika ati ni mungiri inama cagize iki cyambabaje okay merci beaucoup nije shaka kumva hariho umuntu akibona ati akibona ati ni mungiri inama
wowe nyene ubwawe uca wumva kumva n'intege ziracitse. Anyway nuko rero si jewe no munsi meze guca Biggie n'umugabo afise umudamu bamaranye imyaka 20 babana. Okay. Urumva imyaka 20 cyari cyo babana. Bafitanye abana 8. Uyu mugabo aragira nti jewe naraye ntunguwe, jewe narakozwe n'isoni, jewe narabuze ico mfata n'ico ndeka. Urumva ko turakuze abantu bageze mu bana 8 burya hariho ibintu baba batagipfa, hariho no meme ari ni hahandi nyene ubugeze ahantu uvuga nti none urabona umuntu amaze imyaka 20 yubatse yahukanaga Biggie. Venta yavuga sinibaza. Ni baki. Sinibaza. Nuko rero aragira nti jewe mfise umugore dufise abana 8 tumara imyaka 20. Iyo myaka 20 umugore yaranyicaritse ashira ahantu mu misi heze arambara nti mugabo mwija dukundana ibintu bimeze neza. Uratse ko ndagukunda urumva nawe aravyemeza aravuga nti ibintu bimeze neza jewe n'umugore wanje jewe n'umudamu wanje muhira. Numva nyene ko nta gatotsi na gato. Mugabo umugore yaranshize ahantu arambarira nti nukuri sinshaka ko tubandanya tubana ndaguhisha. Jewe ndagukunda mugabo wanje ndashaka kandi ko twumvikana ndashaka ko uru rugendo duri ko turagenda go mw'isi tuzorurangizanya. Okay. Rero nagomba ndakubwiza ukuri aramwicarika aramubwira nti ndafise umunsi nshaka ko tuzoyaga umugore arategura nyene aramujana ahantu atwara umugabo aramusororera nyene barishima bameze neza. Umugore arabwira umugabo nti je hari ikintu narifise nshaka kubwira nkuko nabikubariye. Ati mbarira nta kibazo. Aramubwira nti jewe mbona nto guhisha urumva urabona ko tubanye igihe kinini ujya mwana agira gatatu muri bajya abantu 8 dusanzwe tureze bacu twibarutse ujya mwana agira gatatu subi wawe. Oho umugabo ati sa ugasubiramo numva ujya mwana agira gatatu subi wawe mugabo winza nkunda. Umugabo aravuga nti je n'ukuri uburyo yabimbariyemwo yabimbariye mu ndero iruntu gerageje kuraba ndabona nti nta kindi kintu novuga. Namubwiye nti madame reka ndabyiyumvire nk'indi yose kandi sinigeze ndamujya umutima naratahuye ndaciyumvira ikintu nshobora kuba no mwishura n'ikintu nshobora kuba nokora. Muri iyo ndwi rero numva muri Black FM muravuga yuko n'umuntu yadukurikiranye cyane Biggie. Ndakubwira burya abantu bakuze baratwumviriza cyane. Hatubwiye ati maze kuvyumviriza nkumva muravuga nti mungira inama naciye mvuga nti reka ndabarondera. Amaze kurondera Black FM ni havuga nti muri isemene izohera muri iyo ndwi ku munsi ugira kabiri. Ndashaka rero ko mungira inama mwumva nokora iki menga norira elga n'ubuzima tusiishi kwa ubaya. Kuna kidude kinaitwa mapenzi. Na Munaiza yavuze nga urukundo n'ikibazo ntugakora amabara kugurukundo. Alright, so jadibaza bashiri ngirako nk'umujye gisahira bavuga ati kubwira ko nk'umujyi w'igisahira. Impanuro ganda muho mugabo nizuko kudaha jewe ndatangaye yakuntera ubwo ube gushaka kuntera ubwo ushaka niruke naho nja ndahanyene bro komeza numva. Okay, iyo ikibazo nk'icyo cyabaye burya umugore akimana igihe kirekire ko biri kose kimurimo n'umwe abantu wa gatatu ageze ko na 8. Think about it man, it's somehow you know long journey bari kumwe yarihanganye cyane kiba kimujya ku mutima abatinzo bivuga ryari kandi ndi umwanya mwiza nzabivugirako. Munyuma birangira arose umwanya kubivuga avuga ati jewe ko biri kose swati tuko turakura tuko tuja mu ndi buzima anawe sanga takijya n'uwo mugore reka ndamubwira umugabo namugize ukuri. Bro ebana jewe bizikuru uko yavuze ati yayimbye mugwa neza ati byo rero zikintu uzi n'inkuru ajya je rero jewe umwana wawe wa gatatu sigwawe umwana wa gatatu sigwawe n'undi mugabo akayimubwira akavyuguruka. Bro ndazi yo mubabariye it's easy simple to cyane gose kuko burya nawe Yesu umwiranda nubwo niho navuga iminsi yose cyane barangyohera abantu benshi mu rukundo niho nyashaka gushaka ingufu cyane umengo nyene unyavanze undi muntu umengo n'ikintu cyatari gose. Okay je navyo nshigikiye cyane ibyo umugabo
ariko amakosa kuvangana gusa amakosa ubundi mugabo akorera umugore amakosa undi muntu akorera undi muntu kuko amakosa yo bari yo tubabarira kandi yaje kukusaba ikibabazi mara yavuze ati niba wasaba ikigongo uzobabarirwa ukegera umwana uhoraho cyangwa ukegera umuntu wakoreye ikosa ukamubwira ati abana nakosheje vraiment naradekonye sorry sana urababarirwa kandi tumubariye gusaba ikigongo umenye bivuga kuko nawe ubwiwawe that's why ndakubwira nti je mu ngo mubabarira ahubwo bikaguma hagati yawe ari babiri uko nyene ntibije no hanze gusa mugabo nyene nta yindi shwa bihari umwana abakeneye kumenya ukuri bakayiga umwana amaze kukuza imyaka 20 cyangwa 25 bahageze gira mariage abubwira ati ubugere wewe papa wari si twebwe papa wani naka kugira ngo umwana bimenye se we ninde kugira ngo ntaze like ntazopfe azi yose yo ni naka ibyo niko se komeye wakoze mama we niyo mpamvu kandi umwana amaze kumenya ubwenge yo mwegera mama we ati yo mwegera umwana we ati buye ibintu kuno ntibije kure mu babanyi ngena biguma hagati yabo kuko ivyo ni ibintu bro ni ibintu okay byarabaye ntuzinge impamvu byabaye hagisha gusanga umugabo ico gihe atafataniza umugore wiwe atamuhake atamwitaho nikabaga usanga ari imbwa bataha baborewe imisi yose nuko nkoje jambo imbwa gusa bwa nkoje jambo basi nkoje jambo ni somehow root you know basi nkoje jambo abagabo usanga nyene atacwa mari urungo ego kasa imisi yose amata yaborewe ntita umugore wiwe ntigira amenya ati umugore wanje bayeho ni gute nta keke aramuha ntamwitayo no batubigenda gute habe n'agatipe nyine kamwe bakunda cyagiye bakiri muri ntuzanya hari inyuma kamufata neza nta burofu ariko barawi warutse bigenda gute none uko nyene bro mu bisanzwe wowe je ndakubwiye nti bazi ko burya kugira ngo zisambuke kishubaga bafise nk'uruhara bo hari abagore bafite amwe n'ingene yakuze abagore usanga bakuze yaramasheshe mwe nk'umugore usanga yakuze yitwara neza atakibinatangwa atakezo na kimwe kesha biva ku bagabo kuko umugabo ni ufise control y'umugore wawe uramukontrola kubyo umugore wawe avuga ati je nta wundi mugabo mbona yonangira gusumbuye uramuha care kumufata neza kumwitwa bararika kandi kiasi maka mu gitango mu gihamana oya reke yazini zo ku ruhande kwitwara ku mugore wawe kubona nawe hafi ukumva merewe gute uri kukatswa na mwandiki ati bebe umeze gute wayibona ukaraba umwanya ukazora musohokana rimwe na rimwe ntuwamusohoka imisozi wenyine from Monday to Monday wanyene ntibikundi ivyo yezo kiyo tazimuha akahundi murazimuha bro hako umugore wewe urwo yubaka biriya by'indani mu rugo indani haje indani by'abana byo kuraba nyene vy'indani ubutunzi ofete gufasha umugabo kwa by'ubutunzi n'ibiki by'indani nyene kwa abagabo kesho hagi dusesagura haje ntifite umugore wese ndashaka kugenda nkasohoka afite nka 50 atafise 5 canke 10 mugo ufite umugore mu nza akubwira ati be ufise senkane menu ge utwara uje kuraba ibi nibi waza gukoma agacupa agafana inyotewe akanakana ndashaka vemi uzo uyagakane ngaha canke 30 kesho umugabo ayubaha umugore bigenda uko nyene umugabo yubaha umugore bigenda uko nyene ntaza kurenza ntaza kuyakoresha ko yaba umva ati umugore ndamusiguririye muko musebe atabikora gushaka ishinga zo umugore ni zo gufata neza umugabo mu rugo muko umugabo nawe ifo ko witaho urugo rwawe wavyo kugira ngo ugende neza utawitaho bige uti rero muri reka jari yabasaga icyo atubwiye wewe no kuvuga muri make wavuze nti uwo mubabarira nta na kimwe wo byihoza je no mubabarira neza cyane urakoze iyo ntego ryagahemo nabihemo urakoze jari ati meze gute je no mubabarira no kuri wewe byumvikana wewe kubera hajyanye mu muryango no kumvikana iyo muri ko murashira hamwe ikintu cananiranye mu rugo naburya umugore yari yavuze ati yewe ngo ndakubwira akajambo kangoye ngaha mu mutima akamutwara ahantu kandi mu rupfasoni kuvuga umugore yari afise ebana n'imiburiburi nonane tukusaye kubabarirwa kuko kuva ku mwana wa mbere gushika ku 8 yarabigize ibanga ntiyavuga ati ha yashyize ku mwana wa gatatu ati ri kuunye suyi wawe yari kutera ingorane yari hanganye guhera ku mwana wa mbere gushika ku 8 yego rero kubw'ivyo onye umugabo ashavuga ati je kuva
nabyara twabyarana n'uwo mugore ntiyari bwagire ampungabane umutekano yego ariko reka ubw'ibyo ko yabihishije ntaco ndi bucokore nta kundi reka tubyumvikane n'uwundi mwana wo mu gahingano murira rero ngaho onye aca yiyumvira ubwiwe umugabo none nkinamushwanira byararenze impinga byarageze igihe vuga nti ati reka nyene tubigeze ngaha tubigira ibanga ariko hakazoza umugabo akavuga ati agasarisha ati jya mwana ni gwanje bica bija hejuru bice bitera ingorane kubw'ivyo rero ko ari kimya hagati yabo ntibabigira ibanga hanyuma umugabo abarira umugore jari yego kabisa jari akarorero we turabana yego tumaze kubana umbyariye abana nka batatu yego abana batatu yego batatu nkaba mfise kuva ico gihe nyene tubyarana nkaba mfise abana nk'abandi nka bane nagenda byara ku ruhande ntigeze ndabikubarira nkazobikubwira wewe tumaze kubyarana abana nk'umunani mugabo kandi nagufashe muri iyo sanse nyene neza nkagufata neza tukaba tutarigira tunashwana ngo uvuge nti byo bavyavuye kuri bashi bana sico kimwe bana sico kimwe najya umwe oya kabisa urumva basi babiri urumva niyo ngeso yarafise sivyo basi babiri kuko waduza abashi kugira nitwumvire bashitahura kuko duza niko bintu bica biremera muga yarumwe umwe ashobora kureka gutera ingorane muga abane sinshobora kwihangana ariko mukabana ariko umwe mahage usanga ashaka yabikoze n'iryo rimwe ryo nyene mukamara niyo myaka yose atabyarakubwiraga big niwashaka genda gute niwashaka sambure niba bari bikundanira gupfa washaka sambure jya yamubwiye washaka sambure murankorani tugukoranira bashi bitahura nawe ico kintu ari ubu nawe usanga bikoze nka rimwe bivaye n'ishavu nk'umuga yamuteye cyangwa ugasanga yanaborewe usanga nyene kwa yaboreko n'umutipe basohokana kwa burya attention umuhungu mwigeze gusohokana cyangwa mwigeze gusohokana utagira mariage sivyo kubwiye manda yamugira imigenderanirane n'urugo ruba rubomotse si byiza biye kuvuga ngo uzasura yaga dugira ububapu urugo ruba ruheze mwage twamusohokana hari igihe usanga bishitse ugasanga nyene birabaye fye naye murabikoze bitanze program iyo maze kugenda ukarongorwa burya buguruguru aho rugira cyubuhera nabajya bose mwagenda nibyo biza kugusamburira upfuma basubwira ugenda n'abahungu basubye abagenzi bawe mugapana abantu wa ex bamwigeze gukundana baya ni babi cyane n'abantu bashaka gusambuza kandi neza cyane rero usanga icyo gihe bavumburanye uko nyene usatu mugabo atavuga nyene cyo gasanga yagize amakolation yo kuza barahura babona nagapanga ubu map gacha bibasha mutera yondo rero umwana umwe rero bya anye asigura ikintu gikomeye cyane nicyo gituma umwana wari bisaze cyane uwo mwihanganira it's easy bro easy and easy kandi bitawuritse cyane kabisa. Alright, amaze kubyumva yo cyangwa cyane good morning na Black FM. Arimo gukunda kwakira cyane yo Black FM no student Vanessa. Murakoze cyane. Cyane gose. Cyane. Alright, gose. Wow. Bo, murakoze cyane. Okay. Reka kwanza mande ndamutse Bashiri. Ndamutse kandi n'umutumire wacu Jariya. Jariya ni sawa? Karibu kandi. Bo, icyiyumviro canje kuri iyo sije kiragoye. Bo, je kwanza ngira nishira mu kibanza cy'uwo mupapa. Nishira mu kibanza cy'uwo mupapa. Bo, mbe mu kibanza ciye. Turabanye imyaka 20 n'umuntu. Kandi ibintu bimeze neza. Hanyuma tugasanga habayemo ako kantu murakumva nyene akantu mengo ni gato y'umugabo gakomeye ariko biragoye bo kwanza imbere yuko kwanza ndamuhizo mbabazi ntangura kwibaza nti mbega muri iyo hagati y'abo bana babiri n'uwo wa gatatu mbega nari muhira canke siho narindi birashobora kuba yari yarose mission akaba yagiye ahantu akamara y'umwanya munini kumbura umugore bikanka ko yihangana akacaja kumbure hanze muri ico gihe byukuri ndashobora kumutahura muri iyo situation byukuri nkamubabarira
atakindi kintu nsabye kiretse ko noca nsaba ko se wiwe kumbure yo twobonana tukagira ikiganiro bibaye ngombwa kumva ko yotwara umwana wiwe akamutwara bibaye ngombwa nawe akavuga ati kugira ntibisarishe umugumane twomugumane ariko kandi mu gihe nosanga muri ico gihe atahantu na hamwe nigeze nja kandi mu buzima bwacu bwose twamye tubanye neza hanyuma nkaca nsanga yankoreye iryo kosa by'ukuri jewe numva ntomubabarira ahubwo nomubwira nti twaramfatana n'umwana wawe kuko jewe wabonye ko wamudutishije uwo wundi wabonye ko ari we kumbure woshira ubona ko wandutishije nyene fatana n'umwana wawe ujane nawe jewe by'ukuri numva ari aho nohagarara. mwamaze kubyumva iradayo iracari radio yanyu Black FM 94.9 turacari ku kiganiro cy'uyu munsi turacari ko turayaga mwabyumvise turiko turayaga duhanahana ivyiyumviro by'umwihariko nk'abakunzi ba Black FM nuko rero sinari bwagira icyo mvuga vava ko bwanje sinari bwagira icyo mvuga mwagerageje kuvuga kunuku mwese mwavuze je no bikora uku undi no bikora uku mugabo jewe ngerageje kuraba kubwiwanje jewe ntandukanye namwe vava sinumva yuko uri umudamu wumvanga maze kumvanga ngo ndakwihanganira deje ubwa mbere urugo gubaka abantu babiri waruzanyemo umuntu agira gatatu bisigura yuko bizongora kwikontorora jewe ubwanje ukungene nzo kubabarira kubera ko waramaze kumvanga ubwa mbere ikosa nshobora kuguhora n'ijyaha twarabanye tubanye imyaka 200 ku mwana agira gatatu imagine umwana agira gatatu mbe wibaza ko tuba tora mubyaranye haheze imisinga niki tubyaranye bisigura ko hazoba hamaze nk'imyaka 5 canke 6 basi tubana muri iyo myaka 5 canke 6 haraheze imyaka 14 tubana ntiwigeze umbarira yuko ico kibazo cyabana je rero ndagira nti kubwiwanje sinshobora kwihanganira umuntu mu byukuri Jaria sinshobora kukwihanganira jewe waramvanze tukamarana imyaka 14 waramvanze utarabimbarira kwanza ijyo niko sajyambere ushaka usambure mu gihe nimviriza hari izindi procedure umuntu ashobora gufata kugira ngo ibintu bigende neza mugabo icyambere sinshobora kukwihanganira mu gihe twamaranye iyo myaka yose atakintu urambarira jewe c'est bon mu gihe numva umugore aravuga nti je twari tubanye neza ijyo niko sajyambere cyambere umugore ntiyigeze avuga nti umugabo ntiyigeze avuga nti jewe tuba twarigeze kubana n'igihe na kimwe basi ngo tube tubana tuvugana nabi ngo tube tubana basi tutari ko turahuza aravuga nti je twabanye iyo myaka yose twabanye tutigeze dushwana atakibazo tugeze tugiriranira mwagerageje uburyo bwa rwose muravuga nti ushobora gusanga yaramufashe nabi ushobora gusanga hari ahantu bitagenze neza hama muri icyo gihe umugore agaca yirusha ugasanga aravanze umugabo mwagerageje no kuvuga nti si byiza kubandanya ugendana n'abantu mwagendana ubwa mbere utaraja kubaka siko sikora ko rero umudamu ashobora kuba yabikoze muri iyo ntumbero nimba atahagaritse bajya abantu bahora bagendana ataraja kubaka byarashitse rimwe urazi ko abantu abasore cyangwa abagabo biki gihe mugendana utaraja kubaka umaze kuja kubaka abenshi hari gihe baguma bakurondera n'abadamu bubu hari gihe baguma barondera abo bagendana kera sikora ko rero ijya ni defo ya mbere yani kibazo cha mbere umuntu urashobora kumenya kuko umuntu yumvise neza tuwamaze kumenya ati umugabo ko yavuze ntitwigeze tubana nabi bisigura ko nimba batigeze babana nabi n'uwo muntu no muri icyo gihe yabikoze kubera niyangeso nyene kuko yego niko bimeze kuko ntiyigeze wowe kubwiwe ntiyigeze avuga nti twarabanye nabi iyo baza kuba barabanye nabi mitende twari kubitahura kuko twari kuvuga nti muri kiya gihe babanye nabi umugabo akaba yabandinje yandikirana nabajya bagendana kera canke bahoze bavugana kera mitende muri ico gihe umugore yoba yaragize ibibaza akavuga nti uyu ko atari karamvugisha neza nkaba ndiko ndavugana neza n'uyu uyu tukaba duhuje bikamushikira basi dufate par accident ko byashitse umugabo yavuze nti tugize tubana nabi nta n'umunsi warimwe tugize dushwana kandi kuva iyo myaka yose twabanye imyaka 200 nta munsi warimwe tugize dushwana sigura yuko byabaye ari yangiso y'abadamu niyo mpamvu vuga nti jewe sinomwihanganira rero
ariko kandi Bashiri ndagushigikiye gatonya hari ikindi kintu burya kubona burya abamama hari ukuntu babika ibanga arashobora kuba yagize parese ngo reka ngo mvuge uwa gatatu ugasanga avuze uwa gatatu burya n'uwa mbere atari uwiwe cyangwa n'uwa gatanu ashatse gusa kugira ngo arabe reaction y'umugabo kuko by'ukuri ugiye umwana wa mbere cyangwa wa kabiri wa gatatu ubuze uwa gatatu bisigura ngo burya nakagaso yarasanganya ahubwo yari yarakabitse rero urumva ko erega mu bisanzwe jari yari kavuga ngo woba wisamburiye erega n'ubundi yararusambuye kuko urinde kuzana nk'uwundi muntu uba warusambuye nyene yego kajya kantu yavuze umutima yagize ati reka jenje kwirega niwe uza gutuma babarirwa yashaka yari kubihisha yashaka yari kubisha kubera iki none yavuze ati reka mvuge ukuri kubera yabuze amahoro guhera kibikora gushika ico gihe erega mu myaka 20 ndashaka kugumisha ibintu jewe sindiko ndabigumisha nyumviriza jari ya ntahura impamvu ntariko ndabigurisha ni ya nagusiguriye ndakubwira nti barabanye nimba bari babaze kubyana nabana babiri muba muri mu myaka 6 mu gihe mwabyariye imyaka 2 siko imyaka 14 yose yarinze ihera umudamu atigeze abwira umugabo nti jewe narakuvanze narakubyariye hariho umwana atari uwiwawe iryo kosa rya mbere ararikora arareka umwana arandikwa ku mugabo sawa iyo myaka yose irahera kandi umugabo ntibigeze bashwana iyo baza kuba barabanye nabi bakaba barajyagaguranye byaragenze nabi twari kuvuga nti n'imiburiburi basi umugore yabikoze kubera hari igihe yigeze kubamo kibi atahuza n'umugabo hama aragenda hanze naho nyene urazi ko bitemewe ntibyemewe turiko turagira ni kugereranya urazi ko bitemewe n'Imana ntivyemera n'amategeko ntavyemera ufashwe n'ibindi bindi siko umugabo rero afise amahigwe y'ijana kwijana yo kubabarira umugore canke nta mubabarira mugabe ico no uvuga nta mugore wo kubabarirwa yarakuvanze umugore yarakubyariye umwana agira gatatu mukamugeze ku bana 8 jariya sino kwihanganira yego kandi bisanzwe umugore niwe yategerezwa kubaka urugo agacaja kurubomora ivyo vyumvise bya umugabo yabikoze nukuri umugore yo kwihangana yovuga ati kumbure byaramugoye cyangwa baramugerageje urabizi ko abakobwa bo usanga ari kibazo sivyo mugabo rero ari umumama kwamba ntiwabonye ko umugabo wawe kumba atabyara warabonye yarakubyariye babiri bose ucufata kuwa gatatu uje kumuvanga none cyane iyo shaka ntiyari kubigumye ntiyari kugumye ibanga naho nyene byugariye rero none ko byugariye ngaho ko mushaka kuza nawe yaravuze ati reka ndabivuge basi uko nyine byagenze mwari kumwumviriza akababarirwa none ko yahamagaye umugabo ati ye mugabo wanje ngo hano icyo nkubwira akabishira habona atabihishije ugira usambure ku mwana w'umunani vrema